ya ntiwumbera medicine muku mu buvuzi sinabaho ntagufise mukunzi urabizi we waseruka rukamvye ukampumuriza no kurigumana nanje rukundo windiza yo love. Yeah. Reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye cyangwa n'amasaha muri ko mukurikiranira ko ino mbonesha kure novuga ati toujours ni KP1 urukundo mu bantu imbuto itewe n'imera. Twamanutse neza twishikiye muri capitale économique di Burundi niho turi. Murabona ko tudatebeje turi kumwe n'umustar ngaha twidondora atubwire quartier twoba turimo nawe ababwire kumbure n'igikorwa cyatumye dushobora gukorana hanyuma ngo dushobore kuganira nawe. Reka tumuhe ikaze tongere nawe abaramutse. Yo wala pisha boy Vivi pro Burundian from Burundi yanda baramukije cyane abantu bareko baradukurikirana nabagaciro cyane. Ya ushobora kubabwira akazina kawe mbega ninde tugomba tuganire? Ya kazina kanje ni Vivi pro Burundi. Ya niryo zina ya music. Yes sir. Irisanzwe ni abavyeyi baguhaye. Yani ndayishimiye Jama Livian. Ya ngira mwamwumvise hariya urumva ko afise izina ry'ubustari. Mbega iryo zina ry'ubustari we uba warirose gute ryaje gute? Ya izina ry'ubustari naraza ko byavuye nk'ingene nari nsanzwe mpagaze ico gihe. Ya nari umuntu basimiste namba ndiko natembera uzumva ngo pro cyane umva Vivi kyogereka ko pro cyane twa Vivi pro. Ya uri umustare novuga wo ngaha mu gihugu cy'u Burundi nk'akantu abantu benshi bakuzi ko nk'ubustari ko bari akantu nk'akahe kugira hariya bashobore kukumva? Ya nibaza yuko ibyo banzi ko ni byinshi nduma sister kandi nibaza yuko abantu basanzwe bankurikirana barazi ingenda bikora neza. Nibaza yuko abafana banje barazi ko ntiganda bahangusha na rimwe. Ya woshobora kubagirira akantu gato ikumbure bakaba bararyoherwa imbere yuko tubandanya kino kiganiro cyacu? Ya ntiwumbera medicine muku mu buvuzi sinabaho ntagufise mukunzi urabizi we waseruka rukamvye ukampumuriza no kurigumana nanje rukundo windiza yo love. Ya gira mwakumvise hariya aye uwo uri kuraririmbira ngira yamaze kuvyumva. Mbe wakaririmbo bogakura kuri sheni yihe ya rezo socio? Ya jewe ni imbuga zose ugiye kucombona ni Vivi pro Burundi cyane cyane akarimbo gasanzwe kari kuri YouTube. Ushaka kwandika garuka Vivi pro Burundi na karimbo karimwo message sana kandi meze neza nanje narayikunze ubwanje kandi atarije niririmbiye. Na karimbo karimo imitoma yo kugarukana umukunzi aba ya asa n'uwagiye. Ya bagende bakumviriza karimwo imitoma ikaze. Ya mbega ubwo ukikaririmba ubwo ntiwari wahuye n'ikibazo kana kukivuga ati reka ndirimba kukaririmba? Oya ahubwo umuririmbyi ni wa muntu aririmba ibintu bikenewe ibintu abantu baba bashaka. Ya ufise indirimbo zingahe umaze gushira ku mbuga? Ya zishika 4. Ya ni 4. Watanguye kuririmba ryari haciye kingana gute utanguye kuririmba? Ya nibaza yuko haraciye hafi imyaka natanguye 2016 ariko bigenda biragorana sinagenda soro indirimbo ko bikene bivanye n'ubuzima nagenda camwo utari bworoshye cyane. Ya kuva 2016 umaze gusohora indirimbo 4. Hariho ahantu bamaze kugutumira mu biteramo kanaka abantu bakaryoherwa bikagenda neza? Ya ndamaze kuduga ku ma stage menshi cyane. Ndamaze kuduga ku stage turi kumwe n'abantu Natasha ba Fabio Venga mu Kinama. Ya namaze no kuorganiza kwanza show yiwanje mu ntara ya Muramvye ho yaranahindutse ubunsanzwe ntago muri Gitega. Ya nibaza yuko abashoboye kwashika barabonye ibyo nshoboye kandi baranavyishimiye. Ya mbega urabona yuko uno muziki urimwo uno muziki ndundi urabona yuko muri kazoza we ugufitiye akamaro kadasanzwe mu buzima bwa misi yose bwawe we n'umuryango? Ya ubu je sinavuga yuko umuziki urambwira akamaro
ahubwo ndiko ndapambana kugira muri kazoza ushoboye kungirira akamaro ko nibaza yuko umuziki nibaza ko utacyuguhembera ahubwo nyene ahubwo urakora ugategura kazoza bigazogera neza uri kuraraba hari abastare benshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi batunzwe n'umuziki kandi ari byo bibatunze uravuze yuko uri kurategura kazoza wowe dufate nko muri kazoza kawe by'ukuri urabona yuko umuziki utazowuhemukira uzovuga ati uko biri kose ntegerezwa kuwupambanira mpaka ashitse kuco niyemeje jewe ndibona mu gicu c'imbere kandi gikaze cyane ndabona ko ejo nzonde n'umuntu akomeye cyane mbere gusumba naba tubona bari hituye je ndabyibonamwo ego umuririmbyi wemera wo kwisi uvuga ati ndashaka kumera nk'uyu ndashaka gushika huyu yashitse cyangwa ndashaka kumurengana yo bari uyu ndashaka kwamamara nka Bobo Mare kabisa ni star kandi star wobuze akantu k'akaririmbo kiwe uducishirize ko gatoya kwa Bobo Mare sishobora kuba no gacisha tu gusa ariko indirimbo ziwe nta muntu atazizi Bobo Mare ni cyamamare kumbure nibaza yuko mwabyumvise arashaka kuba icyamamare urashaka kuzohora wibukwa nkuko Bobo Mare bamwibuka niryo hangiro mfise niyo ndoto mfise kandi bizokunda kuko ndiyumva kandi nanabibona novuga hariho ico uri kurategurira abafanzi uri kurategurira abantu basanzwe bagukurikirana imisi yose badahengeshanya kwama barindiriye ko ubaha ikintu gishasha kwanza ndasabye sorry ku bafana banje ngize imisi nabanyoteje aho nibezo bitandukanye bifce no kuba producer ngene bagenda batevye indirimbo ndasabye imbabazi cyane ku bakunzi banje baguma bimvira ngo muziki ngo narawuhevye ariko sinawuhevye tu nibazo ngenda hura navyo ariko vuba ndabaha indirimbo kwibonane bitegure ndashobora kubaha ama concert akazi utegura nko kwibonane gukorera concert he ni Muramvya aho navukiye bama babinsaba cyane gusa no mu zindi ntara babinsabye umuntu yoshobora gukora nta kibazo aho babe baritegura Muramvya ugomba hashike vuba cyane nibitegure mu iminsi mikuru ndashobora kubaha umunezero udasanzwe nizere yuko kumbure hari abavyumvise ko agomba abazanire ikintu gishasha nibaze yuko ugiye gutangura ubutagihagarika kuko nibaze ko uyu tugorane wagiye urahura natwo twoba twaragiheze ubu novuga yuko biriko birava mu kayira kuko naciye mu mazu bidasanzwe kabisa ego mbe kumbure we usanzwe uri umusore cankwe urubatse urugo iki kibazo sishobora kucishura imbere ya kamera wase ko hariya bashobora kukugira inkumi zica zisara icyo kibazo kabisa sinocishura bihangana abafana banje kira ngabyumvise turangiza kumbure ikiganiro cacu gira akajambo wogenda uvuze ku bantu baba artiste benshi bo mu Burundi canke bo mu yandi mahanga akajambo kamwe wovuga kubijanye n'umuziki en general muri rusangi ukungene ubibona aha mu Burundi no mu yandi mahanga ukuntu bimeze wewe ubona by'ukuri aha mu Burundi uko bihagaze no mu bindi bihugu arico kimwe icyo nabwira abaririmbyi b'abarundi bobo ni bakore cyane ibindi bihugu byaritahe barakora cyane kandi ugasanga umuziki wabo uriko bariha cyane je natembereye indabyo nkizo za Kenya umuziki wabo uri ku yindi level ariko ngo umuziki wacu nga Burundi uracari hasi cyane no gukora rero kugira ngo natwe tuje gupambana nabo bandi dushike nabo ku ntambwe bageze kuko tugiye kuraba nk'umuziki wa Tanzania no mu Rwanda uriko uramera nk'uri kuraduga cyane rero no gukora cyane kugira ngo natwe tuje mwiyo mind yuko hangana nabo we ubona bipfira hehe kugira ntitubashikire basi ntitunabarusumvye aho bipfira nje nibaza yuko ari nka abantu bafise amamiliyoni ngaha kenshi twe birapfira mu buryo umurimbyi aragira aho yoduze bigace bikwama bivanye na support nk'iyari kararonka cingwe n'uburyo kuko mu bindi bihugu artiste yamaze gukora indirimbo imwe abandi bantu baramuhiganirwa bavuze ati umuntu afise talent usanga ikora kugwanira abantu afise amamiliyoni ni kuvuga ko ngahe iwacu abantu afise amamiliyoni ntibaratahura ngo umuziki meze gute ahubwo
baracafise amakenga. Aba boss rero ntibazana izo noti bashire mu baririmbyi barabe yuko batazogera ku rundi rwego. Mbega uri suri yuko umuboss afashe amafaranga yiwe akayazana mu ibi by'abaririmbyi yokunguka canke byo muhombya agataha kabiheba? Je ku bwanje bivanye n'uwo yo batumbereye nico ashaka gushikako ndibaza ntiyoshira guhomba. Nk'akaroro nka jewe nitanze akarorero nka budget mfise muri kazoza ndose nk'umuntu avuga ati ndazanye imitahe akirakora usanga ndenze n'aba star muri ko murumva bariko barajya hit imimisi nizibika zaramagi ndahubwiye yuko nta muntu atazi ingene umuziki ukosoma amahera barabizi kandi babyirangagiza babibona. Iyi ni business twara amahera kandi menshi cyane. Rero uyu uri kuri supporting abanyatandi bari imbere zawe cingwa ari inyuma zawe kizokugora ingene ushika kwa ya ntambwe we wifuza. Wera uvuga ati bagutayemwe imitaho ugakora nawe mu misi wo curirimba ngo ahani. Je nibaza yuko ubwo none asumbya ngaho kuko je ndibona cyane mu gico. Nibaza yuko kwanza nibagende banze baje kuri YouTube bumvirize ibyo mvuga ko ari nabyo kuko jewe ngene ndabibona. Bandike gute? Ni Vivi Pro Burundi zina ryanje ushaka kugenda kuri TikTok, Instagram, Fibi nuko nyene. Ni kuvuga ko rero aho bipfira je nahabonye ni mu kanoti mahera untayemwe imfungo no gukorera amateka yamuvuga ati ujya muntu ninde kandi ugutayemwe inoti ukamungukira yo kunguka. Kandi ndazi yuko atokwidoga nta myaka 2 bya musa atararonka inyungu yiwe. Mu byumvirize abantu benshi bakunda gusanga umwe akoze botike ngaho undi agaca kubita hibotike pembeni yiwe, umwe akoze salon de coiffure undi agaca kubitaho salon de coiffure. Abantu mufise amahera creya mwibuke ko hariho impano ukoresha impano. Hariho benshi batunzwe n'impano kandi araba boss kandi bakafashanya n'abandi ugasanga ibintu byaduze. Ndabeshe niko bimeze. Dushaka kurabe basi ibihugu byose umuririmbyi uzobona wose ari hit gendura bamateka yewe usanga yarafashijwe. Hari abantu usanga baramugiye inyuma baramusapotinga kuva gitangura ugasanga ari kuri indi level. Yandaza barakunda kumva ama story y'abaririmbyi benshi ngene bazamutse bagenda baronka support. Rero barigwiza tunga bo ngaha ndibamenya yuko umuziki uriha bazana izo note dukora akazi. Kumbure reka tugushimire ku mwanya mwiza wafashe wo kuduha kino kiganiro. Reka ndagushimire na wewe washoye kumaka kanya wanyakiriye neza. Ishimira abana bayikora dukurikirana kwi kamera. Mvuga ati murabaga ciro cyane mugerageze mu supporting kugira natwe dushike kwa ya ntambwe ndende twifuza kandi bizokunda mu bidufashijemo. Novuga ati mwakoze mwe mwafashe kanya ko kudukurikirana mwagize ikintu gikomeye cyane. Novuga ati muje muri commentaire mwandike kwa kuntu hanyuma nibaza turangije kino kiganiro cyacu avuga nimero ya telefone ko bamukeneye boshobora kumutelefona kugira ngo baze bamuganirize. Kwifuza kanimero kanye ni 61 030 054 61 330 354. Reka tubashimire cyane mwakoze mwe mwihanganye muri commentaire duhurireyo naho ubutaha turaja heshi ubu twari Bujumbura ahandi naho tuzoja n'ahandi niwanyu tuzoshikayo. Mwakoze naho ubutaha. Bye bye. Merci beaucoup.